Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo yaratahukanye intsinzi ya manda ya kabiri inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, aho abakandida babiri ba mbere baronse amajwi yegeranye cyane. Komisiyo y'amatora yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu, aho yatsinze uwo batavuga rumwe igihe kirekire John Mahama. Akufo wo mu mugambwe New Patriotic Party yaronse amajwi 51.59 kw'ijana, mu gihe Mahama nawe wo mugambwe National Democratic Congress yatahukanye amajwi 47.36 kw'ijana by'abatoye, nk'uko byashyikirijwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora Jean Atunguye Mesa. Ibyavuye muri ayo matora nyene ku ruhande rw'abashinga amateka ntibiramenyekana. Mu gihe byatangajwe ko amatora yabaye mu mahoro, igipolisi cyavuze ejo kuwa gatatu ko abantu 5 bishwe mu bwicanyi bufitaniye isano n'ayo matora nyene. Muri Ghana ubutegetsi bumaze guhanahanwa mu mahoro incuro ndwi kuva hagarutse intwaro ya demokarasi haraheze imyaka 30. Injyane z'inyuma y'amatora zamye ziherera mu butungane, ibitamenyerewe mu bindi bihugu byo muri ako karere. Muri Afrika kandi umutegetsi wa ONU yavuze ko Sudani iri mu bihe ikeneye gushigikirwa mu gihe iriko iragana ku ntwaro ishingiye kuri demokarasi, kandi ikeneye imfashanyo y'amakungu kugira ihangane n'ibibazo by'ubutunzi. Rosemary DiCarlo, icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU ajejwe ibibazo bya politike no kubungabunga amahoro muri Sudani na Sudani y'ubumanuko, yabibwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kabiri tariki ya 19 ukwezi kwa12. Sudani izoba ikwije imyaka 2 ivuye mu myiyerekano yarangiye Perezida Omar Bashir akuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane 2019. Sudani irongowe n'akanama kagizwe n'abasirikare hamwe n'abasivile, ariko DiCarlo avuga ko Sudani igifise ibibazo by'amacakubiri ashingiye kuri politike hamwe n'ibibazo by'ubutunzi. Umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha yatangaje ejo kuwa gatatu ko yugaye amatohoza y'ibanze ku vyaha vyo mu ntambara bikekwa kuba byarakozwe n'abasirikare b'Ubwongereza inyuma yaho inteko mvamakungu zirongowe na Amerika zitereye igihugu ca Iraki. Ibi Fatou Bensouda abitangaje inyuma y'imyaka 6 hakorwa amatohoza ku nyifato y'abasirikare b'Ubwongereza, cyane uko bafata abanyororo ba Irake bafashwe mu mwaka w'2017. Iyo sentare yirahe mu Buholande yavuze ko hari ivyemeza biboneka ko abasirikare b'Ubwongereza bakoze ibyaha byo mu ntambara, ariko ejo ku gatatu yavuze ko atacemeza yabonye ko Ubwongereza bwakingiye ikibaba abakekwa ibyaha baburanishijwe n'amasentare y'ico gihugu. Iyo sentare iriko irakurikirana kandi birego ku vyaha vyo mu ntambara byoba byarakozwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'izindi nteko muri Afghanistan. Amerika yamye yanka kwemera ububasha bwa CPI, kandi igihe iyo sentare yiyemeza gutanguza amatohoza ku basirikare bayo mu ntango y'umwaka, ico gihugu caciye gishavura congera gitere gitsure abategetsi b'iyo sentare. Hano muri Amerika, Perezida Donald Trump yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko agiye kubandanya urugamba rwo guhindura intsinzi ya perezida yatowe Joe Biden mu matora yabaye mu kwezi guheze mu gushingisha urundi rubanza ku byavuye mu matora. Ni nyuma yaho sentare ntahinyuzwa ya Amerika iteshereje agaciro urubanza yitwaye ku byavuye mu matora muri leta ya Pennsylvania. Izi manza z'agasakisaki zikurikiye izindi nk'izi zitari nke Trump hamwe n'umugwi wamufashije kwiyamamaza batsinzwe mu twigoro twabo two gushaka gutwara iyindi manda y'imyaka 4. Urwo rugamba rwo kwitwara mu butungane rubandanya mu gihe intumwa z'abanyagihugu mu gihugu ari nazo zemeza watsinze amatora y'umukuru w'igihugu zitekanya gutora kuri uyu wa mbere.
Amakuru yacu tuyakomereze inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika ubu ifite umuyobozi mushya, nibyo Geoffrey Mutagoma atubwira. Ejo kuwa kabiri Bwana Beberage yamenyesheje abakozi bose b'Ijwi ry'Amerika ko igihe cye cyo kuri uwo mwanya kirangiye, kandi ko yifurije umuyobozi mushya amahirwe mu kuzuza inshingano zo kugera ku cyerekezo Ijwi ry'Amerika rigamije. Nyuma yo kwegura kwa Bwana Beberage, Michael Park uyoboye ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga USAGM, hari nacyo Ijwi ry'Amerika ribarizwamo, yasajyanye uwitwa Robert Riley kuba umuyobozi mushya. Uyu Riley yigeze kuyobora Ijwi ry'Amerika mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2002. Bwana Riley kandi yigeze kwandika ashyigikira umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga Michael Park, ubwo umucamanza w'urukiko rw'igihugu yategekaga Park guhagarika kwica amategeko agenga uburenganzira bw'abanyamakuru b'ikigo ayoboye. Uwo mucamanza yamutegetse kureka kwivanga mu mikorere y'itangazamakuru ry'Ijwi ry'Amerika no guhagarika iperereza ku byo ritangaza. Hashize imyaka irenga 2 Perezida Donald Trump wa Amerika agennye Michael Park kuba umuyobozi mukuru w'ikigo cyigenga cya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iby'itangazamakuru mpuzamahanga. Iki kigo kigizwe n'Ijwi ry'Amerika, radiyo iharanira ubwigenge bw'Uburayi n'ibindi bigo by'itangazamakuru biterwa inkunga na Amerika birimo radiyo televiziyo iharanira ubwigenge bwa Cuba, radiyo iharanira ubwigenge bwa Aziya, radiyo Sawa n'ishami rya televiziyo Al Hula, byombi bishinzwe amakuru mu rurimi rw'Icyarabu yo mu burasirazuba bwo hagati na Afurika ya ruguru. Itariki ya 9 y'ukwezi kwa 12 uko umwaka utashye, amahanga ahimbaza umunsi mpuzamahanga wahariwe gukingira abaharanira agateka kazina muntu. Mu myaka 5 ishize mu Burundi, abakorera muri icyo gisata bamwe barahunze, abandi baguma mu gihugu. Bamwe bashinja abandi ko bakorana na leta, abandi bagashinjwa gukorana n'abarwanya igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda aragaruka ku bikorwa byaranze ayo matsinda muri iyi myaka 5 ishize. Indiana za politike zadutse mu Burundi mu mwaka w'2015 zatumye igisata c'abaharaniye agateka kazina muntu gicikamo kubiri, bamwe barahunga abandi basigara mu gihugu. Abahunze igihugu babona ko imyaka 5 iheze yabaye mibi muri ico gisata. Erari Nibizi atwara urunani rwabo Coalition Burundaise des Défenseurs des Droits de l'Homme yavyiganije Ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu w'abahariwe. Abantu baricwa ukamenya nta kibaye, abantu baracanyuruzwa bagatogwa imivyimba bakagenda amazima yongwe, harakoma gato yukaza wumva umuntu arapfunzwe bakakigwa imanza batanitavye no kwitaba canke n'imanza nazo ntizikurikiza amategeko. Nk'umumenyesha makuru agiye gutohoza baciye bamufata atakibi yakoze, uharanira agateka kazina muntu akagenda gukurikirana aho bariko barahohotera umuntu akaca afatwa nka rusansu miri kwiraba mu bakozi, ugasanga itumye abarundi bagaruka muri bimwe by'intambara y'ubwoko. Ku rundi ruhande ariko abatahunze bakorera muri ico gisata bagiriza Banibizi nabo bakorana kw'ibikorwa byabo ari nk'ivy'umwansi w'igihugu. Gerard Hakizimana atwara ishirahamwe Foricone F rigwanye ikimenyane na kamwana wa mama kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Ni ibikorwa akenshi usanga bihengamye, ari ibikorwa bivuga igihugu kutariko, ari bigomba gusubiza inyuma itsimbatazwa ry'agateka kazina muntu, ari ibikorwa bihigira inyungu abipfuza ubutegetsi budaciye mu matora. Abahunze bobo siko babibona. Erani Nibizi arongoye urunani rwabo yemeza ko batarabwa giza kuko badoma urutoke ko bitagenda neza mu gihugu bahunze. Twebwe tuvuga rumwe n'amategeko, ico ni icitwazo. Mu gihe werekanye aho ibikorwa vya leta bicumbagira yuko uri kurakorana n'ubutavuga rumwe na leta. Kutavuga rumwe na leta ni uburenganzira bw'umuntu wari we wese, binategekanijwe mu mategeko. Nimba turunka nayo makuru tuyahabwa nabo muri leta, turakorana n'abarundi bose mu budasa bwabo. Icerekana ko tutari abansi nuko umunsi abo batari muri leta bahavuye canke bagahohoterwa nk'uko bariko bahohotera abandi, baza birukira twebwe. Imyaka 5 iheze n'abakorera mu gihugu bavuga ko itaboroheye kuko baburabujwe n'ibikorwa byabo byo gukingira agateka kazina muntu. Gusa Gerard Hakizimana arashima ko bataruhiye ubusa. Haravuzwa ivy'ihonyabwoko ntiryaba, twaravuga ko atakintu na kimwe kiranga ko hoba ihonyabwoko mu Burundi
kihari. Hari abavuga ko amatora atoba, ibyo byose byarabaye kandi biba amahoro n'umutekano. Murabona ko Burundi bwaraye bukuwe muri vya bihugu vyigwa muri kakanama kisha mpuzamakungu ONU, zaba n'impunzi ziri inyuma y'igihugu zahungutse ku bwishi. Tukadushima ingene gateka kazina muntu kifashe no munsi, twagiye turahogwa ukuri twashikiriza ko tudashikiye abagombye gutembagaza ubutegetsi. Leta y'u Burundi yemeza ko itazohengeshanya gukingira agateka kazina muntu n'abagaharanira. Prosper Ntagwamiye, umuvugizi wa leta, yabivuze kuri uyu wa kabiri, ariko arashima ingingo y'inama nkuru y'umutekano y'ishami mpuzamakungu ONU yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu bibangamiye umutekano ku isi. Burundi burabandanya kumenyesha makungu ko agateka kazina muntu kubahirijwe, ko abenegihugu bari ku kivi mu bikorwa vy'iterambere. Leta y'u Burundi iboneyo aka karyo ko gusubira kwiyemeza kandi kubandanya ihagarariye amahoro n'umutekano, nkako iryo n'iryo hangiro rya leta. Naho biruko iyo leta yagirizwa guhotera ako gateka, ndetse abashingwamanza baramaze gushikana amadosiye atari make muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI y'abakekwa ko ayo mabi. Maître Lambert Nigarura numwe muri abo bashingwamanza. Abantu barenga 2,000 nibo bashoboye gutanga amakuru n'ivyagiriji biraheza birashikanwa mu biro vy'umushikizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha, ari naco mbere icatumye mu harugurugwa amatohoza nyezina n'amadosiye rero yatanzwe, harimwo abari mu gihugu n'abari hanze. Bategerezwa rero nabo guhinyuza amakuru baronse, ivyo bita verification. Tukibaza yuko atagihe kinini gisigaye kugira ngo basabe sentare kubaha uruhusha rwo gutanga imitahe kubakekwa ko ivyo vyaha bakubitwe ntaye mu gahanga, kuko ivyaha vyakozwe mu Burundi n'ivyaha bitagirirwa ikigongwe, n'ivyaha bitata igihe. Urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi rwemeza ko ibice birenga 80% vyabo basigaye bakorera hanze y'igihugu. Kuri uyu munsi ONU isaba amaleta ku isi gukingira abitangira abandi mu gukingira agateka kazina muntu. Mu itangazo ryayo ONU yibutsa ko abo bakwiye gukora ataho begamiye, haba kuri leta canke ku migwi igwanya leta. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Umubare w'abantu barimo kwandura virusi ya corona muri Uganda urimo kwiyongera cyane, ku buryo imibare mishya itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko abasaga 1,000 ari bamaze kwandura mu minsi 3 ishize, bitari byakabayeho kuva aho icyo cyorezo cyadukiye mu gihugu. Inkuru irambuye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi. Minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu itangaza ko icyorezo cya COVID-19 gitangiye gukwirakwira mu bantu bari hejuru y'imyaka 60 kandi cyari cyaratangiriye mu bafite imyaka yo hasi. Avugana n'abanyamakuru kubagezaho imibare misha y'abanduye, uwungirije minisitiri ushinzwe iby'amagara y'abantu Joyce Kaducu yavuze ko ibi bisobanuye yuko n'umubare w'abahitanwa n'iki cyorezo ugiye kwiyongera. As Ugandan outbreak has progressively shifted from the younger population. Ati ubwo iki cyorezo gikomeje kuva mu bakiri hagati y'imyaka 30 kugeza ku 39, ubu akaba gitangiye kwibasira abantu bakuze guhera ku myaka 50 no kuzamuka, bivuze ko tugiye kubona abantu benshi muri iyi myaka batangira gupfa. Ubundi abantu ntabwo bari barimo kurwara bikabije cyane, ariko ubu bagiye gutangira kurwara kugera kuremba, bivuze ko n'umubare w'abazapfa uziyongera. Twese ibi biduteye impungenge, kandi imibare y'abantu yatangiye kurenga ububasha bw'igihugu gifite mu by'ubuvuzi. Abashinzwe iby'ubuzima bagaragaza ko ibipimo byakozwe ku itariki ya 6 ukwezi abantu 701 basanganywe iyi virusi, naho ibipimo by'umunsi wakurikiyeho byo bisanga mu bantu 660. Bivuze ko mu minsi 2 yonyine abantu basaga 1300 banduye iki cyorezo, akaba babaye ubwa mbere mu gihugu kwandura umubare munini nk'uyu mu gihe gito cyane kuva icyorezo cyadukiye hano mu kwezi kwa 3 k'uyu mwaka. Minisitiri Kaducu yanavuze ko leta irimo gutegura indi migambi yo kwirinda iki cyorezo gishobora kuba kirimo congerwa umuvuduko n'ibikorwa bya politiki byo kwiyamamaza biri mu gihugu ubu ngubu. Muri iyo migambi leta irimo gutekerezaho yasobanuye ko harimo gusubizaho amabwiriza yaguma mu rugo. Ni muri urwo rwego rw'ibikorwa bya politiki leta ivuga ko birimo gukusanya impunzi y'abantu. Bamwe mu bakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, Robert Cyaguranyijwe nka Bobi Wine w'ishaka rya NUP hamwe na Patrick Amuriat w'ishaka rya FDC, baherutse gufatwa n'igipolisi bashinjwa kurenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo kubera ko bakoraga amanama ahuza abantu benshi cyane, kandi akanama gashinzwe amatora karabategetse kutarenza abantu 200 mu manama yabo ya politiki.
Icyakora mbere y'uko kwiyamamaza gutangira, imirimbanyi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babusabye kuba busubitse aya matora kugeza ubwo iki cyorezo kizagabanukira, bavuga ko bigoye kubuza abaturage kwitabira amanama yo kwiyamamaza muri politike, ariko leta irabyanga. Nubwo mu kwezi kwa gatandatu Perezida Museveni yari yaravuze ko igihugu kitazategura amatora mu bihe nk'ibi by'icyorezo cya corona. Gusa nanone ukurikije ibyatangajwe na Perezida Museveni ubwe mu kiganiro aherutse kugeza ku banyagihugu gifashe kuri iki cyorezo, umubare wabo kirimo kwicura cyari mutoya cyane ugereranyije n'uwabanduye. Ati nk'uko bigaragara ab'iki cyorezo kirimo guhitana bacyari bakeya kubera imigambi yo kwirinda ikaze twari twarashizeho mbere. Icyo gihe abarwayi bari bakeya cyane, bivuze ko n'abavuzi babitagaho cyane, ariko naho bigeze tugomba gukoresha imbaraga. Imibare ya Minisiteri ishinzwe ubuzima bw'abantu yerekana ko abanduye bari hafi 24,000 ku 652 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara. Iyo mibare isobanura ko hafi 10,000 kuri bo bamaze kuvurwa bagakira, naho 207 bo akaba bamaze gupfa. Hagati aho Minisiteri yaburiye abantu kugabanya ingendo zitari ngombwa cyane zigana mu mujyi wa Kampala, kuko ariho havumburwa umubare munini w'abandura buri munsi kuruta ahandi hose mu gihugu, nubwo n'utundi turere twose turimo abarwayi. Iyi minisiteri kandi kanasaba abantu kutisuka mu biturage bava mu mujyi wa Kampala mu bihe byo gusoza umwaka byegereje, kugira ngo batahajana uburwayi. Ubusanzwe umubare munini w'abantu batuye Kampala no mu yindi mijyi basubira mu byaro aho bavuka kuba hamwe n'imiryango yabo mu bihe by'iminsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Tukivuga ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19, abanyagihugu ba mu ntara z'u Burundi zihana imbibi n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania bafite impungenge ko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya corona kubera urujya n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baciye mu nzira zitazwi imbere y'amategeko. Ni inkuru radiyo Ijwi rya Amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, dusomerwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Nubwo imbibe nka zose zisa n'izicugaye, bamwe maremesha kiyago basanzwe bafasha mu bijanye n'amagara y'abantu bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko hari abantu bajabuka imbibe baza canke bagenda muri Kongo no mu Rwanda. Ivyo biruko no mu ntara zo mu banuko bushira ubuseruko bw'igihugu, nko mu ntara ya Rumonge iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, abava Tanzania na Kongo bakunze gushikira kubw'imirimo baharangurira. Abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri ako karere bavuga ko bafise amakenga hanini ku bantu binjira badapimwe. Turafise nk'umweha wo muri Gitazi uri mu ntara ya Rumonge, akabaho uwo bita mu Kiringi uri muri Kabezi muri ntara ya Bujumbura. Hariho n'ahandi hantu nyine hakunda kuba hari abantu muri Kabezi no ku Nyamugari no mu Ruziba aho bita kuri Olympique. Aho hose barahinjirana barovyi. Rero mu ncamake uko iyo myeha yose barakwiye kuhashira n'abapima, kuko hari uruja n'uruza rw'abantu benshi cyane bapfa hakurya bagira kandi barihisha. Ewe ntushobora kumenya ko yaraye muri Kongo cyangwa amaze y'imizi kuko atari umurundi atari kwakura. Imbibe ziruga yariko baracengetera, arashobora kuza avuye muri Kongo akakirwa n'uvuye mu Burundi uko bahurira mu mazi hagati y'ishoro bagahanahana abantu, bamwe bakaza abandi bakaza. Umuremesha kiyago wo muri komine Kabezi avuga ko bene abo bantu babatera ubwoba ko kwandurikiza, kuko benshi bashikira mu mihana yabo ataco binona. Nk'abo bantu baje bagata mu kinwayo, none ko bashikira mu miryango yabo hama bukiye mu gatondo basanga bagiye mu ngoro y'Imana gusenga. Ndabona turamenya ko yaje yashikiye mu muryango hama mu gatondo akaza gusenga. Baje abantu bicara nabo mu ngoro ahantu ku masengero menshi, no muri uyo muryango dashobora gushika ajanye uyo muge umwana wiwe mu gatondo agashika kw'ishure, nawe ashitse nereka ko yambira papa wiwe. None hoho aho se twafise amakenga, benshi baza namugara umuge, mbega tumenya gute ko batumwe no kubatara. Ibintu biri uko mu gihe abanyagihugu basana batacitayeho ivyo kwirinda kwandurikiza ca virusi ya corona. Ingingo yo gukaraba amazi meza n'isabuni mu ntoke ni imwe mu zari zageragejwe kubahirizwa. Isoko ry'Ijwi rya Amerika ryaciye mu bibanza bitandukanye ritubwira ko indobo z'amazi yo gukaraba zigiteretswe mu bibanza abajejwe intwaro bategetse ko zijamwo, ariko kenshi ugasanga ziragaragara atamazi bashizemwo. Izo usanga ziremwe amazi nazo ugahura atasabune ukaraba ihari. Ingingo yo gusiga imetero hagati y'umuntu n'uwundi ikurikizwa mu masengero amwe gusa. Naho nyene abakristo bashitse hanze baca baramukanya ukuri kwamye mu kugumbirana
mu gukorana mu ntoke mbere bakanasomana. Icibagiwe co n'ikoreshwa ry'ubufukamunwa no kwa muganga abakozi baho niba usanga babwambaye nko ku bitaro Prince Jean Charles. Isoko ryacu ryaciye rivuga ko n'ababwambara ari nka 10% gusa. Uyu munyagihugu aba mu ntara ya Gitega afise impungenge ko ikiza ca virusi ya corona gishobora kubangamira abantu kubera uko kudakurikiza ingingo zo kukigwanya. Abigende bari bagize byo gukaraba, ndabona benshi babihevye bibaza n'ikiza caraheze kandi kitarahi, ahubwo n'abase bavyijukire babishiremo ingingo hamwe no mu masoko hose tuza twinjira ko tubanje gukaraba. Nombo natwe turiko turikingira handi ho bakabifata minenegwe kirasubira gukwiragira mu gihugu sange tugize ingorane kandi hari hafashwe ingingo nziza kukigwanya. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buherutse gutanga ikiganiro ku bamenyesha makuru buvuga ko abafashwe n'ico kiza biyongereye muri amezi abiri aheze, kandi ku bice 95 babaje bava mu bihugu vyo hanze na cane cane abaca ku kibuga c'indege. Muri rusangi abinjiye mu gihugu bashikira mu kato mu mahoteli atandukanye, ariko amatohoza yakozwe n'isoko ryacu nuko abo bitwa ko bari mu kato nuko atawukurikirana imibereho yabo, maze bigatuma basohoka amahoteli bakaja kurondera ivyo bakenera. Twovuga nk'abatwiganiye ko bashobora kuja kwimwesha kurondera utwo bakenera ku masoko n'ahandi. Muri uku kwezi kwa 11 guheze, umushikiranganji Tadendi Kumana yarasiguriye abanyagihugu kubijanye n'ingene boshigikira mu kugwanya virusi ya corona. Vyukuri bogaruka kuri za ngendo zikutaramukanya, kutagwana mu nda no gukaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabuni. Tugize iminsi tubisubiramwo, akagahengwe Imana yaduhaye ntidusamare, kuko murazi yuko mu bihugu vyose baronse agahengwe barijajara ikigaruka yiguje na gatatu. Vyukuri umwe wese ahari amenye yuko ari uruhara rwiwe, atari akazi konyene k'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu, ahubwo ari umurundi wese. Kugeza ubu abamaze kwandura virusi ya corona mu gihugu cyose baharurwa ku 692. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari umuntu umwe amaze kwitaba Imana, ariko amakuru dukura hirya no hino mu bantu aremeza ko hari abantu ibipimo vyerekanye ko bafise ico kiza kandi kikagira ko kikabahitana, ubushikiranganje ntibubimenye. Desire Hatungimana arakoze kuri iyi nkuru ijwi ry'Amerika ryabateguriye rifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta 49 kuri 50 zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gushize kwa 11. Ku wa mbere w'iki cyumweru gitaha, koleji y'abatora niyo itahiwe gutora umukuru w'igihugu nk'uko biteganywa n'amategeko. Thomas Kamirindi arakomeza iyi nkuru. Itegeko rivuga ko leta zose zigomba buri yose kuba zarangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora iminsi 6 mbere y'uko koleji y'abatora iterana. Ejo rero kwa kabiri zose usibye leta ya Wisconsin mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu zarangije kubishyiraho umukono na kashe no kubyoherereza i Washington DC umubitsi mukuru w'impapuro n'inyandiko z'igihugu na perezida w'umutwe wa Sena y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress. Wisconsin nayo yatangaje ko izabitunganya mbere y'uko iki cyumweru kirangira. Joe Biden w'ishyaka ry'abademokrate niwe watsinze muri iyi leta ya Wisconsin. Donald Trump w'umurepublikani yayitanzemo ikirego asaba ko ibarura ry'amajwi risubirwamo. Byarabaye, ibarura rya kabiri naryo ryerekana nanone ko Biden ariwe watsinze. Trump yarabijuririye. Aya makimbirane atararangira niyo yatumye leta ya Wisconsin itinda kubahiriza itegeko ryo kwemeza burundu kimwe n'izindi leta ibyavuye mu matora yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gushize. Nubwo leta zose zarangije gutanga imyanzuro y'amatora, Biden ntaremezwa burundu ko ari we watorewe kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hasigaye izindi ntambwe ebyiri. Iya mbere, ku wa mbere w'icyumweru gitaha ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa 12, abagize koleji y'abatora ya buri leta bazateranira mu murwa mukuru wa leta yabo kugira ngo nabo bemeze ibyavuye mu matora ku rwego rwa buri leta. Bikurikije leta Biden yatsinzemo, yizeye igiteranyo cy'amajwi 306 azava muri koleji z'abatora zose kuri 232 ya Trump. Biden akeneye amajwi ya koleji y'abatora 270 gusa kugira ngo atsinde.
Koleji z'abatora za leta zose nizimara gutora kuwa mbere utaha zizoherereza raporo yazo inteko ishinga amategeko Congress. Intambwe ya kabiri isigaye rero ni ibarura ry'amajwi y'izi koleji z'abatora Congress imitwe yombi iteranye izakora ku itariki ya 6 y'ukwa mbere gutaha. Congress niyo izemeza burundu bidasubirwaho insinzi ya Joe Biden ibyumweru bibiri mbere y'uko yimikwa mu mirimo ye ya president wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwari muduteze amatwi, ibiganiro byacu by'iki gitondo birahumuje, ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakozi kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Fasiri Gebehu niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.